nzoba kumwe nawe ngo mbwire iki urokore ni jewe uhoraho mbivuze. ako kanwa kavuga ngo ni jewe uhoraho. Amena. Mana yanjye umviriza, si ibintu bivuze naho pesa ntayega. Oya, si ibintu bivuze na mega bishop, si ibintu bivuze ngo ni jewe uhoraho. N'ibintu bivuze n'uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Kandi babwiye Imana yavuze ngo aho ico navuze kitoshika, ngo ibintu byose byotuma bikugwaho. Aho ico Imana yavuze imisozi yokugwa, ibintu byose byobamagurika ico Imana yakuvuze ko kitoshika. Yani majambo bisigura ngo aho kw'Imana wewe aho kwiguhomba yo guhomba kane yakugukosa mama yo omwe vyote binaenda. Amena. Hiyo. Haleluya. Amena. Yesu ashimwe cyane. Aho kw'Imana ikubura ifise icyo yavuze ku buzima bwawe, sekwa byose byogenda. Aho kw'Imana ikubura hari icyo yarakuvuzeko. Bene majambo bisigura ngo isezerano ry'Imana riratuma turindwa, riratuma tubaho. Mana yaje we, ariko pastor, hari amasezerano dufise kuri iri shengero rya Perez. Turafise iby'Imana yavuze, turafise iby'Imana yatubwiye tukandika. Umviriza, hazi ibitugwanya byaza bitazi tutayishi, kuko icyo Imana yavuze itegerezwa kukirinda. Ibyo irabirinda. Satani abahaguruka iraturinda tukabaho, tukabyuka, tukabatega, tukabandana kubera Imana yaravuze. Haleluya. Imana yaravuze bazokugwanya ariko ntibazokune kubera iki byavuzwe n'Imana. Haleluya. Naho turashaka tugasenga Imana ihabwe icyubahiro kubera isezerano turacariho, kubera Imana turacariho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashaka dusenge Imana ihabwe icyubahiro. Hari ikintu kinini umuntu yatahuye, ikintu kinini cyane Imana yamubwiye nubwo coba kitarasohora. Yani majambo umuntu amaze yibutse isezerano. Wewe wibutse isezerano, wewe ufise amasezerano, wewe uri kuracika intege, wewe utari kuramenya impamvu uriho, wewe byariko birakugora, wewe wari warasubiye inyuma, wewe wari waratahuye n'ingabire zawe, ariko kugenda ibandanye ikora ikaba yagiye isubira inyuma. Reka ndakubwira, umugwanizi misiyo ya mbere afise, igikorwa ca mbere akora ku bantu bamaze kumenya Imana, b'abakozi b'Imana, ni ukubaca intege. Biragoye ko yofata umuntu yakijijwe, yamenye Kristu, yihanye, ngo amubwire ngo uyu munsi ndagutwaye uje kurara muri boîte. Biragoye, ariko araza akaguca intege, akubwira ngo bijya uri kurakora bijya akuna nta nyungu birimo, bijya n'ubuhombe gusa uri kuruhira ubusa. Akaguca intege, wahora uza kabiri ugaca utangura kuza rimwe, mu nyuma impamvu zikabanyije. Umviriza, ibyaguciye intege sindabizi, ariko nimba wibutse ikintu kiriko kiraguca intege, nimba ari amajambo wumvise akaguca intege, nimba ari ibyo wibutse sindabizi, sindi mu mutima wawe, ariko icyariko kiraguca intege, umenye ngo bazokugwanya ariko ntibazokunesha, kuko Imana ariyo yavuze ku buzima bwawe. Uributse ibyaguciye intege, karibu dusengane, wambara izindi nkomezi, wambara izindi mbaraga, uhaguruke mu ico kibanza cawe dusenga Imana. Binashobotse wavanse utera intambwe hano dusengane, karibu dusenge. Hariho garuke bashinga intahe, imbi baje baryame neza, imbi baze bisante neza mu buzima bwabo. Urakoze Yesu, turagukomera amashyi